igisata c'amategeko kuri Université du Lac Tanganyika. Eko hama uno musi natewe iteka ryo kurahira ninjira mu avoka. Eko hama iteka ntangere kuri jewe kubera yuko warize ishure nyene hari ico nawe uba witeze ko woca uronka ico ukora kugira ngo ushobore gufasha abandi bashobora kugukenera kukwitura. Ego nawe ukabafasha nyene bivanye n'ubumenyi ufise. Nobabwira nuko bavyiyumvamwo babikunda nabo nyene boza bagafasha abandi. Ego hama nyene abigeme b'abarundikazi ntibisuzugure nabo nyene barashoboye kuko turamaze ko no kubunya baja mu bintu vyose na football basigaye bayijamwo donc baraja nyene mu madomene atandukanye. Ego ndabateye intege hama nyene n'ababashimiye nubwo n'akarimbi kahari hariho donc umwanya ushobora gucamwo kandi yemewe n'amategeko hama ukarahirira mubashingwamanza imbere y'amategeko. Uyu munsi ndanezerewe cyane itarike 14 z'ukwezi kw'indwi 2022 aho njiye mu rwego rw'abashingwamanza b'i Bujumbura. Ni ikintu kinezeye cyane ku mutima kuko nize mu ndinganizo nshasha ya BMD. Rero uburenganzira turose uyu munsi twabukurikiranye tubuharanira imyaka irenga indwi gato. Kuri uyu munsi rero tukaba turi ku ntambwe nziza, intambwe ishimishije aho ubwo burenganzira turiko turaburonka. Ico nkamagarira rero bagenzi banje abize mu ndinganizo nshasha ya BMD muri kaminuza yuko nabo nyene babandanya kwijukira kwinjira mu rwego rw'abashingwamanza. Ifise burahagije burakwiye bivanye n'inyigisho zitunganijwe muri kaminuza kandi n'inyigisho umunyeshuri asohoka afise ubumenyi buhagije. Rero umuganijemo uyu munsi nkaba nzowurangura neza nabivuze mu ndahiro narahiye nzowutunganya neza kandi nzokurikirana inyungu z'abarundi bose n'umwete mwinshi.